igihe twabona rero isano hagati y'imiryango twarabonye ko umuryango ari abantu basangiye umuryango kuko basangiye umusekuru canke bamuka hamwe ariko rero imiryango yarashobora kwinjiranamwo abantu bavukana ataco bahora bapfana kiretse rero bajya bunguha ubumwe n'ubucuti kubera bahanya abageni canke bafite ibindi bahuriyeko abarundi rero barashobora no kuvukanisha no kunywana amaraso umuntu akavukanisha umusavyi wiwe canke umugenzi wiwe n'abana biwe bagaca basangira umuryango aho hambere rero abantu iyo babanye neza bagasangira amasabo bakunganira kujya ko bavukana barashobora kunywana ko kunywana rero abagomba kunywana bahamagara abantu hama bakabahagarikira amasezerano yabo mu kunywana amaraso no kuvuga baricandaga umwe wese akirasaga no kuvuga kikata ku buryo ashobora kuva amaraso hama akanywa amaraso y'uwundi canke bakavanga amaraso yabo n'inzoga bakayisomera rimwe ariko rero nyanzoga yabi yabo bagomba kunywana nyene nta bindi muntu yashobora guca yinywako bayinywa ari abo babiri bonyene aho rero niho havuye ijambo kunywana rinakomoka muri vuga kunywa bisigura ko ari ibintu banywa harimo n'ingobotozo rugurane yerekana ko ari igikorwa gikorwa n'abantu babiri ariko kigaruka kuri umwe wese umwe yaranywa n'uyundi akanywa byashobora gukorwa rero mu kurasagwa umwe akanywa amaraso canke bakayashira mu nzoga bagaheza bagasangira iyo nzoga byo rero abitwa abanywanyi kera bavuga ukunywana bene uko vyongereyeho murazi ko y'abantu bavukana bavuga ko bajya baba basangiye amaraso abanywanyi rero umwe wese yabazi kandi akemera ko wundi kuko haba harimo amaraso yiwe yanyoye mu nzira iboneka